hakumuza murakora ibiganiro vya cheval zamuraza ngamwereka bene igihugu mwereka yuko ibiraya biko biriko basi mubahishizeye yuko bazojya basi gahisho kirakwiye ariko urumva umwene gihugu abonye umurima agira icizere yuko azojya sivyo mugabwe mufashe umwanya wamwe bamuheza ba cheval amaziki mu Salam alaikum, wifuza yuko je subiri nyuma. Salam alaikum, wafuza yuko je zogera kure. Ahani. Turabaremesheje ko umugambi tutazohagarika. Kanatsinda nkuko nivugiye. Shaka tugume twinagura. Twibere abajene. Kugira ngo natwe twibera abajama banyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Je nifuza kuba mu bintu bitatu. Kimwe no kuba umupilote. Wow. Cha kabiri no kuba umuganga akomeye ku isi. Cha gatatu no kuba umu exploratrice. Je nifuza kuzoba umuganga akomeye muri Afrika. Muri Afrika gusa. Shaka kugira I want to be a superstar like 217. Oh my goodness. Wow. Nifuza kuba umupilote cyane umuntu akomeye mu bijanye n'ubuvuzi. Honyene nka numva muri kano kanya turiko turagenda simbizi birato byawe. Honyene nkaha. Naho Uburundi ni bwiza gusa. Ndabuze comme ça. Ndabise impamvu yakuririmba zomba narababariwe. That's comme ça. Yes, bakunzi ba Gatech TV, uyu ni Mr Vibe. Uyu munsi ndaburira ni misodi. Leo tuko pamoja n'uwo bita Première Dame. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu NYENICUBAHIRO. Muri kano kanya rero nta majambo menshi nza kuvuga, ngomba mwumvirize mwirabire. Nta kindi nambaye tennis de sport ndavuga ngo ndumba nduge imisozi. Hano turi ni Gitega. Turiko turatembera intara ya Gitega. N'urugendo rugira rutwara ibirometero n'ibirometero. Baguma babimbwira. Basubira babimbwira ndavuga ngo nkwiye kuhakoroka. Rero ni muri kano kanya mubane natwe mugumane na Gatech TV. Muri kano kanya ama image uko aza kuba ameze ndazi yuko muza kubishima kuko ni ibintu twifate live. Kamera inyiganze natwe tuzoba twinyiganze. Sibizi niwe yaciriye ako gace. Mugumane natwe aho tuza kugendagenda ahatandukanye. Sinorinda kubibabwira muraza kuvyibonera ariko kugira na sport na Première Dame. Bakunze ba Gatech ni content ni bidasanzwe. Hari umwanya jewe nza guhora ndabareke ibintu byose mu byibonere live mu byumva amajwi mu yumve neza mwumva ukuntu Mr Vibe atari uwo mu gisagara gusa. Kumana natwe. Salam alaikum, wifuza yuko je subiri nyuma. Salam alaikum, wafuza yuko je zogera kure. Ahani. Yes, bakunze ba Gatech TV sinoreka tugena ntababwiye hano hantu ni barrage ubona ari shasha na NYENICUBAHIRO mu gutambukanya n'umukuru w'igihugu cacu yahagaze arahitegereza murana ko yareka aratera intege na bano bantu bahakorera canke bashoboye kuhubaka runo ruzi ngo abo twabajije batubariye ko ngo ruva mu mazi ngo yitwa ngo y'abami. Okay, ibindi navyo mucamo habona abahazi hariya rero mubona hariya ruguru niyo tugomba tuduge niyo turiko turaduga
anako ari ibintu bidasanzwe ari ubwitange budasanzwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ariko arakora ariko arerekana muri kano kanya mugumane natwe. Yes bakunzi ba Gatech TV nkuko mibona hano n'ahantu hateguwe kugira hakorerwe ikarashishi nyezina. Mubibona murabona ko Pomire Dame yamaze kuyishikira. Yo msaza. Ego. Uvyumva gute rero? Yeah, ni fresh. Wakoze sport kugezaho nitarigenda. Ashenitaro yagiye kweshi. Wahora wiyemera ku bantu. Oya. Habuye ni ibintu byerekana yuko ndi umukozi kubera nakoze nitariragenda. Mukozi avuna isuka. Gaje sinaje gutesekera ngaha. Yes bakunzi ba Gatech TV uyu ni Simbizi turi kumwe aha murana ko turiko turasubira inyuma tuvuye muri sport turuhije sana ariko muri kano kanya nyene hariho vibe imidasanzwe. Simbizi tuko pamoja rero Simbizi numvise uvuga cheval ego kandi urakunda kumwagiriza yuko adakora nakora Niki cerekana yuko adakora. Oya ni kubera Cheval nenda muvuze kubera hakumuza murakora ibiganiro vya Cheval zamuraza ngamwereka bene igihugu umwereka yuko ibiraya biriko basi mubahishize yuko bazojya basi genshi kirakwiye ariko urumva umwene igihugu abonye umurima agira icizere yuko azojya sivyo mugabwe mufashe umwanya wambo bamuheza ba Cheval Cheval amaziki mu Cheval na ya Gatech yumva bihuriye simwe muhereza miko oya jewe nishikiye kubikorwa urambona yego we washitse okay mugabo mbuzeti basi biga bitusi bya Cheval basi kwara biga abantu benshi babiraba muzofe basi muza mukorere basi kiganiro basi mu myumbati abatama barakomeye gusumba twebwe none je kwiranya n'uyu kandi kashareka abana regime ni tujya bimwe muze mufise imyaka ingahe 72 je nzoyikwita urabona uyu mutama afise imyaka 72 jewe ndakuraye ntayo nzokwiza kandi yo si blague sindakubesha na 72 je nzokungana no muze nirukajya tugenze tujuko kugira nzoyikwize bisaba yuko mfata urana ino speed ndi kubu ndayi tuje tuyibandanye kugira nzokuze 70 kombi afite 72 ans mani wewe kweli mama we ndabahoye honyene nka numva muri kano kanya turiko turagenda Simbizi birato byawe honyene nkaha naho mwani sawa ni pole pole Simbizi wahabonye guti Gitega friend ni bon turatembere neza turakoze sport kandi nza kugenda n'amaguru gushika hariya iyo tuja mu gisagara amasasiyo ni twayikore ariko mu bintu nizera nta mutegetsi akiguma mu biro bo hariho nyene abari bamenyere busanga bagumayo bariho ngabo ubusi benshi ega umwera uva hejuru ugakwira hose yego umwera uva hejuru ugakwira hose akararo keza ubu turagafise sivyo ubu tugira imbere kugira twinonera imitsi no hejuru ni hejuru bisigura yuko hejuru twebwe rero dusiye wana nka twebwe nitwatanzwe sivyo cyadukurikira bose hamwe n'abarundi bose tuzokwire tuva abarundi bose bakora bava gukora bagacha bibuka yuko umubiri wabo ukeneye imyimenyerezo ukeneye voilà benshi bari ngaha abavuye Bujumbura bavuye Bujumbura benshi bavuye Bujumbura yego kandi bose barabinezererewe babinezererewe gute
bwa mbere biragaragara yuko indongozi zacu zose ziri ku kivi benshi badakorera mu biro benshi baja ku kivi bakaraba ingene abenegihugu ingene babayeho bongera baduhimiriza kugira amagara meza kuko dafise amagara meza ntuzoteza imbere igihugu na rimwe kuko duteza imbere igihugu mu byo ukora n'ibindi ku munsi kuko ufise amagara meza ata amagara meza ufise ntushobora guteza imbere igihugu nibishoboka naco kiradukunda reka twigisha igituma tubandanya ku munsi tugira amagara meza. Asante sana. Hapa tuko wapi papa? Turi kuri Socle du Savoir. Ni ishure ry'akarorero. Ego higa abana mu buraro biga barara. Amadortoire hajyepfo amashure biga ko ari hajya. Baze kugenda kuri page ya Simbizi wasema vumba baraza kubona ikiganiro nakorenga. Simbizi. Korereka ndakugeza. Sawa reka rondo ariko aratembera kino kigo kugira yihweze neza ibikorwa bitandukanye. Yuko turaza muri bino bikorwa hariho impamvu no kugira twerekane Uburundi iterambere ugeze ko yuko kwa kudi president dutera intege yo kutaguma mu mabiyo natwe abamenyesha makuru atari ama content canke amakuru yo mu gisagara gusa tuba dukeneye ahubwo tuba dukeneye no mu gihugu hagati nko mu gwa politike tukayishikira tukaraba ibiberayo abenegihugu bose abenegihugu twese bo mu ntara zitandukanye nkuko muhejeje kumva ijambo icegera ca kabiri c'inama nkenguzamateka ahejeje kudushikiriza ahejeje gusaba ko umugambi twowushira mu ntara zose nyakubahwa twari kwemereye kubera umugambi tumaze kushira mu ngiro mu ntara zibiri intara ya Bujumbura intara ya Gitega murabona ko n'ubu ariho duhagaze kuwa kabiri naho tuzoja mu ntara ya Burundi sinzi intara wifuza tuzoshikira niyihe iyo wifuza ni yaburunga turabyemeye rero twagomba natwe tugira igisabo nyakubahwa twitoreye twebwe abenegihugu dushire ku kivi twebwe abenegihugu tuzogamburuka dushire ku kivi tuzosange club yari yubatse dushikire mu mugwi ukwiye nk'uyu biradutera intege yuko turagira sport turi beshi uno munsi rero n'umunsi harimo n'akabijya bitwereka yuko iyi club yacu ishigikiwe murabona ko twatewe iteka murabona umusitanteri murabona n'umusaseredoti w'umukama yuko bituremesha dushigikiwe n'Imana dushigikiwe na leta y'u Burundi dushigikiwe nabo twitoreye dushigikiwe n'amashirahamwe atandukanye akorera ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi nta kabuza igihugu cyose tutazogikwiragiza uno mugambi wo kwinonora imitsi dushigikiwe n'ibibondo byacu natwe tukongera tukabishigikira bizogenda neza turabaremesheje ko umugambi tutazohagarika kanatsinda nkuko nivugiye shaka tugume twinagura twibere abajene kugira ngo natwe twibere abajama banyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi intumbero yacu rero niyo kwinagura intumbero y'ino krebe ni kugira ngo ntituzotumwe kwinonora imitsi n'abaganga nico cyatumye mpaguruka kugira ngo ntibazodutuma abaganga kwinonora imitsi tutabishobora ubu rero tukibishobora turahamagariye umuntu wese yiyumva
aze twinagure hakiri kare, twinagure tuzosigare imyaka gusa ari igiharuro. Mugabo NYENICUBAHIRO umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi adashobora gutandukanya ugwaruka n'abakuze, twese abona turi ku murimbi ube kwinonora no musi. Turashimiye mwebwe mwese abamenyesha makuru na mwebwe nabonye ko muri abanonotsi. Muri mwebwe hariho n'abagenda barashita, muri mwebwe harabagwa bavyuka, muga no muri sport byose birimo. Kimenyamenya ntawe ukomereka ntawe uvunika, nakabijya mwamwe ko batwereka ko mushoboye byose. Twege ico tubemereye ukutazobigana mu guparashita. Hanyuma rero no musi rero iki gikorwa twakoze twagifatanije n'ikindi gikorwa. Fondation Mugira Neza irabashimiye ko mwaje kuyishigikira mu gushikiriza ibikoresho amashure 4. Ni ibikoresho bizofasha muri umugambi wo kwinonora imitsi. Imisiza mwabonye ko nanje ngiye kuba umujama wa NYENICUBAHIRO umukuru w'igihugu cyacu. Adosanga tuko turasimba umugozi naba twese abajama duce tugenda tujaye nawe mu bikorwa by'iterambere kugira tuzoshike kumbona kazoza igihugu cyacu cy'u Burundi. Tuzaturi kumwe n'aba bajama ba president, nanjye nyumba umujama wiwe, namwe mube abajama biwe, duce twibera abajama umujama w'ugwaruka duce tumushikira. Namahoro? Yego cyane. Yego nizere ko muri amahoro. Nukuri turashima. Nitwa gute d'abord? Nitwa Ntakarutimana Floribert. Abandi umuyobozi w'ivyigwa ngaha kuri ishure Préfet des études. Yego. Mwumva gute kugenderwa na première dame? Nakanyamuneza ntangere kuko iri teka rironka abantu bake mu gihugu. Twe tubumvise aciye ngaha turumva akanyamuneza n'ibiro byinshi cyane. Neza cyane. Mbega niho mu kigihugu ruracanye? Oya. Irishire amaze umwaka bari bamaze umwaka biga bataha mugabo umwaka biga bararayo. Wow. Ego. Nakarusho gakomeye cyane. Mbega gitwa gute ku batarize? École Socle du Savoir. Ah, Socle du Savoir. Socle du Savoir. Mushinge w'ubumenyi. Wow. Kubera iki ryo zina? Bon, muravye politike y'igihugu bakeneye abanyeshuri baciye ubwenge bashobora gusiganwa na kazoza na nimbona kazoza y'igihugu uko NYENICUBAHIRO mukuru w'igihugu yarivumereye twaciye dusanga bikenewe yuko iri shure naryo ryoba umushinge w'ubumenyi hamwe ugwaruka ruhakora ubumenyi mu mice yose. Yo Dwayne, wiga mu kangahe? Première année science. Uyumva gute kubona mwagendewe na première dame? Tumva turyohewe ko n'ibintu biteye igomwe kugenderwa na mwarimu mama Burundi. Twari tubizi. Kubera iki mwarose ubushimwe? Ngira ngo baba bashatse gutangwa exemple kugira ngo batanguze iyo club ya sport, kugira ngo baduhe na courage yuko tuguma tubandanya iyo club kugira ngo dushike kuri yambona kazoza. Ni igiki wobwira première dame? Ni igiki wobwira première dame? Nuko boguma bahimiriza abantu bose kugira ngo bashobore kwinonora imitsi kugira ngo tugire amagara meza dushobore gushika kuri yambona kazoza. Serona niyo ugomba kuja wifuza kuzobiki? Jewe je nifuza kuba mu bintu bitatu. Urifuza kuba mu bintu bitatu. Kimwe no kuba umupilote. Wow. Cha kabiri no kuba umuganga akomeye ku isi. Cha gatatu no kuba umu exploratrice. None baguhamagaye ubu umupilote uri kuravura umuntu kwari byinshi wumva gute? Kimwe muri ivyo bitatu. Kimwe cyase uzofata ikindi cyase uzofata ikindi. Ko hash mpera uwo mugenzi wawe nawe witwa Dushimenere Achille. Wifuza kuzobiye? Nifuza kuba umupilote cyangwa
umuntu akomeye mu bijanye n'ubuvuzi. Wow. Wiga mu kangahe? Witiemane A. Kubera iki wabihisemo none ivyo bintu? Kubera nyene arivyo niyumvamo. Ni iki wifuza kuzoba muri kazoza? Umusoda. Saka kuba umusoda jewe. Umusoda? Mani, kubera iki wahisemo kuba umusoda? Uko nyene. Nifuza kuzoba umuganga akomeye muri Afrika. Muri Afrika gusa? Yego. Cyane no kwisi yose? Aya muri Afrika gusa. Kubera iki Afrika gusa? Kubera niho nzoguma mba. Ntugomba kuja muri Canada? Oya. Ninavyifuza nzoja muri Amerika. Oya, doye bite? Fresh. Urakomeye? Neza. Ngo muturamutse mu Cyongereza. It's okay. Good morning to everyone. I'm here to present my open verse for another school. Okay, wiga mu kangahe? Komere koko. Ufuza kuzoshika he? Shaka kugira I want to be a superstar like 21/7. Oh my goodness. Wow. Turatagase. Wagitega.